girize gira igihugu gira imana gira iteka gira aho uba wubahwe banywanyi ba Action Vibes TV kaze mu kiganiro canyu Pati ndakwibariza twari duciye ku gituro ca gari ya moshi gare do train canke toge station none ndabonye patiri yahereje imvuka y'imisaho nasengeye ejo ariho yicaye kandi mbona umenga aratekanye cyane ngira nakaruko ko ku munsi wa mbere mwaramutse neza Pati amahoro cyane mwaramutse impore ego gose cyane ndakengurukira imana se umukama wacu Yezu Kristo ego uno munsi mwaje kwicara hano ku gituro c'amabisi n'amatrain n'amahoro canke n'umuntu mutegereye emwe n'amahoro cyane n'amahoro gose nakaryo ko gushaka gutangura indwi neza umuntu ahinduye ingene abandanya ubutumwa canke ku bandi bikorwa bimwe twita akaruhuko kuko akaruhuko si ukuryama gusa ku munsi wa mbere rero ndaca mu bibanza bitandukanye hari igihe rero haramukirwa ibi bibanza by'ibituro by'amatra by'amabus aho abantu bururukira aho abantu bafatira ingendo n'ibibanza bifasha kuruhukira mu mukama bikafasha kuzirikana ku buzima bifasha kuzirikana ku rukundo urabona ko ejo umukama yatuyagiye ibintu by'urukundo ufatiye mbere nko ngaho urabona ku gituro nk'ubu kuva aho nshikiye ngaha urabona abantu bazanye abandi gufata ingendo urabona baje gutora abandi bavuye ku ngendo ico ni ikimenyetso c'urukundo kugira umuntu akuzana kuri ku gituro ca train ca bus kugira umuntu uzi ko aza gushika agutora bavuga bati nitwaheze ubuzima bwacu hano ku isi tuzoba duhiriwe nitwasanga umumarayika cyangwa umweranda wacu umuvunyi aturindiriye kuri gare yo mu ijuru gare Saint Pierre ngo niko bayita ibyo rero birampimbara cyane kubona hanyuma rero ngahimbagwa rero n'akayago n'ibimenyetso biba hagati y'abo bantu uwuzanye umuvukanyi ashobora kuba uwo bavukana ashobora kuba umukunzi mu mukunzi ashobora kubamwo umufiance ashobora kubamwo umupfasoni cyangwa umushingantahe imigenderanire y'urukundo ni myinshi ibyo je ntabyo nkunda guteba ko ndaba gusa abantu ingene bahimbawe rero ibimenyetso urabona ingene bamwenyura gutwenga biraruhura cyane ukabona ingene bayaga barabana rohogara hari igihe bateba mu muduga gatoyi hari igihe baherekezanya kuri siporo hariya bafatira train canke aha bafatira amabisi anakuru gusa ariho nicaye hari n'akayaga ivyo bimenyetso hanyuma rero n'ikimenyetso c'uguhoberana canke c'ugusomana aha ndabona yuko guhoberana hari igihe badateba kumwe kw'iwacu ugasanga barabinyarukije ariko hano kuri gare ndabona yuko hariho abagerageza ukabona ko umengo twarabahaye uwo muco wo guhoberana ngira bamwe nuko baheza bakamara igihe badasubiye kubonana kubera izo ngendo baba bafashe ego cyane rero usanze ngaha nariko ndasoma n'ikintu kijanye no guhoberana mu gitaliyano ikintu novuga kimeze nk'icese aho uyo muntu avuga ati erega burya abaganga bari bakwiye mu miti batwandikira bogiye barandika ati guhoberana ndaza ku niwambaye iminota mikeyi nico narigeze ko ndaza kugira ico ndakivuze ko muku sinobiheza ariko aha hantu harafasha kuzirikana ku buzima ukwizigira ingene abantu turakunda kuvuga ko abantu bihebura abantu ari abanegativiste ariko ngaha n'ahantu abantu babona ibintu neza mu kwizigira
nta muntu ubona azanye umuntu ubona umenga ari n'ubwoba bw'uko agiye atazogaruka, ubona ko hari n'ico gishika gusa akababaro gatoyi kuko agiye, ariko ukabona ko afise umwizero w'uko azosubira kumubona. Rero ico ni ikintu ego ciza jewe kimpimbara, kumbura abandi barashobora kubisoma ukundi. Hanyuma rero ico kimenyetso c'ubuzima ingene ari urugendo, umuntu nyene aruriye toga aruriye bus aragiye, ukabona nyene agiye kujya kw'indege ivasi igiye to harya. Rero jewe bus ihagurutse nyene umengo ndahagurukanye nayo, harya train igiye umengo donc kumva ko ubuzima n'urugendo turiko turigira. Ego birafasha kwinjira mu buzima, ngatwagwa nkaruhuka ngatekana, ego gaheza gatangura indwi ndi mu kinyenga c'Imana. Ego cane, ndumva ko uruhukiye mu Mukama vy'ukuri, kandi ubandanya uzirikana ijambo ry'urukundo. Ego mwadusiguriye cane gose ejo, biraryoshe cane kumva. Ego Pati, ko ndakuronse akanya, ego turacari muri ca kiganiro Pati ndakwibarize. Hariho ikibazo nabajijwe n'abanywanyi b'iki kiganiro Pati ndakwibarize. Aho ni vyiza cane ko bisigura yuko tudatamba twirorera. Ego kino kiganiro gica kuri Action Vibes TV buri wa mbere. Ubuheruka waravuze ko tutoza turafatira ku nyambaro mu guha canke mu kwaka iteka umuntu. None kumengo abapatiri benshi mu maparuwase yo mu Burundi ngira n'ahandi barakunda gukarira cane ibintu vy'inyambaro, cane cane ku bigeme n'abapfasoni. Hari ico wobivuga ko Gapati? Urumva na jewe ndi muri abo bapatiri ko ndi umupatiri w'umurundi. Oya ngira warahinduye gatoya, uramaze igihe kuri nyuma y'igihugu. Nanje nihageraho aho tugira ikiganiro citwa ati ndakwibarize mu Kirisu, nzobabaza ingene abakirisu bakunda gukarira abapatiri ku bijanye n'inyambaro. Ego cane, ego ndavyumva ko muyifuza ko tugumana akaranga k'abasoko. Ego ni ikibazo kitoroshe, burya ni ikibazo kitoroshe kuko ni ikibazo gishingiye kure mu muntu, ingene umuntu yubatse, ingene umuntu yakuze. Novuga nti ikibazo c'inyambaro sinzi ingene nokivuga, ni ikibazo c'imigenzo, ni ikibazo c'imico, ni ikibazo c'imico c'ingene abantu bigenza, ni ikibazo c'ukurabira mu bihugu uko bitandukanye mu mico n'imigenzo. Ukaraba ufatiye ku bibanza bitandukanye, ukaraba bifatiye ku nyungu z'uyo muntu ingene yambaye ico yariko ararondera, ukaraba ufatiye ku gikorwa ciwe, ivyo twebwe muri ekleziya twita ubutumwa, ukaraba ufatiye novuga ni mbega ku misi mikuru ingene umuntu yambaye kuri iyo misi mikuru. Natamwe mvuga ni ikibazo c'imico n'imigenzo. Umuntu ahezaga akinjira mu bihugu uko bitandukanye mu misi mikuru, ico umuntu yarondera, ibikorwa iki, ugaheza ukarabira muri iyo mice yose. Hanyuma rero ugaheza ugafata nk'inyambaro kuri ku bantu baba barambutse batagumye mu bihugu by'amavukiro yabo, batagumye mu makomine no mu mitumba bavukiyemwo, bagiye ngo akanyoni katagurutse ngo ntikamenya iyo bweze, ko umuntu iyo yambutse aho agenda araca hose hari ico agenda aragenda arakira imico mishasha. Hanyuma nko kubambukiye ino mu za Buraya muri Amerika, n'ahantu ivyiyumviro bigenga umuntu
bidasubira gufatira mu kivunga nk'iwacu. Twebwe iwacu abantu baracari mu migwi, ingene baba ku mutumba, ingene babana mu miryango, ariko hano ivyiyumviro usanga vyabaye umuntu wese arigenga, umuntu wese araba ivyiwe, umubiri ni gwiwe, uko yambara niwe abipanga, nta n'umwe arinda kubaza. Ivyo vyose rero ubishize hamwe tukaca tumenya ko natangwe bwa ko ari ikibazo c'imigenzo, ariko iyo migenzo atari akantu kaguma ari kakandi kubera kera bambara impuzu z'ibiti, ntibiguma ari aho, bigenda birunguka, bihinduka, bigaruka, bica muri vya bindi twita ibiharawe, bikava kuri page sinzi ngene nokivuga mu Kirundi, bigaharurukwa, bigasubira bikagaruka. Urumva ikibazo c'inyambaro ikibazo kirekire cyane. None Kapati kutubwiye gutyo dufatiki, nshatse kubabwira yuko baba bapati, baba bavyeyi, yaba n'uwundi muntu, ni ikibazo cyo kwitondera cyane. Muntu ntiyihute kuvuga. Nivyo hariho ibibanza duheza tukumvikana, turi mu isengero bakavuga ati aha mu isengero tuzokwikwiza. Mugabo hariho ukuntu abanyakamerune bikwiza, hariho ukuntu abarundi bikwiza, navyumva kuko ari ikibazo rero c'imico n'imigenzo. Uwushaka yuko abandanya atanga uwo muco n'uyo mugenzo araheza agashimikira ngaho, kuko hariho abantu mu kwikwiza batageza aho abarundi bageza mu kwikwiza. Yego cyane. Hari urumva ni ibintu bigenda biratandukana mu bibanza. Rero nga twebwe tuba twavuye hari iwacu tugashika ngaha duhurira n'abantu bavuye mu Buhindi, bavuye mu bihugu vyo hirya no hino, naho mvuga ni si ikintu cyo kunyaruka ko cane kuvuga, ariko uyo muco wacu tugashaka tuti turashimikiye ku muco wacu, turashimikiye ku bibanza nk'isengero. Isengero ni nko mu kw'isi yose, ugiye i Vatikano mu isengero kwa papa kuhatembera barakubwira ati gerageza upfuke ibitugu, gerageza wikwize, iyo ugiye warengeje urugero, ugiye mu isengero hanaka, ngira n'ivyo rero bashaka kuvuga ku bapatiri. Rero ico rero nico noba ndavuga ko urumva yuko atanyishu ntanze ifadika, kuko mwe nivyo bibazo ni ibibazo tutari dukwiye kumara ku mwanya munini, ahubwo twari dukwiye kumara umwanya dufasha umuntu kumenya imigenzo myiza na mibi, akitoreramwo, umuntu ukamufasha ukamurera. Hanyuma bavuga ati ngo ivyerekeye ivyo guhitamo ivyo twambara, amabara, ivyo biraheza. Hari igihe umuntu atamenya n'igituma akunda ivyirabura, undi agakunda ivyera, undi agakunda ibisharizo vyo ku matwi, undi ivyo rero umuntu agaheza akajana buhoro buhoro, ugashiramwo n'ijambo ry'Imana, ariko ntitubijanemwo amategeko menshi, kuko harimwo utuntu twinshi cane twinyegejemo. Ego birumvikana cyane Pati, murakoze cyane. Ndabakengurukiye cyane abari babajije ako kabazo, ngira baranyuzwe, ariko nk'uko mubivuze, ego ni ikibazo cyo kuzirikana cyane rwose ku kintu cy'inyambaro. Ugiye mu bibanza vyeranda, n'ugiye kuri plage, n'ugiye ahandi mwabivuze uti bivana n'ico umuntu aba ariko arakora, kandi bivana umuco naho umuntu yavukiye. Ariko kaze banywanyi, kuco mutoba mwatahuye mugire amakomantere canke mudushikire hamwe hoba hari akabazo mwumva ko kabubakiye, kugira mushobore kubandanya muronka umuco. Reka tubandanye tuyaga Pati, mwoduha amajambo canke ivyiyumviro bitatu vyodufasha kuguma mu mudiho w'urukundo muri nondwe. Ego cyane, ako kabazo ndagakunda gose, kuko muri uku kuruhuka kwanje ku munsi wa mbere
mbandanya ndyoherwa n'iryo jambo riba rizobandanya rinyinjiza mu Mana indwi yose. Ego ndabona ko wandanya uzirikana rwose. Ego rero narakubwiye nti naho wosaba 10-20 noyaronka, ariko ikiganiro ngira ko mugifitiye umwanya utegekanijwe nuku Oya twasabye dukeya dushobora gutwara, ngira byinshi ntabyo twoshobora. Ego cyane. Rero ejo Yezu yaragarutse ati uwunkunda azozigama amabwirizwa yanje. Nukuri iryo jambo ndaribasangije ndabasaba yuko aho hantu h'amabwirizwa twohashira tuti uwunkunda azozigama amajambo yanje, impanuro zanje z'urukundo. Kubera ingene twigishijwe iby'Imana, amabwirizwa ni ijambo umengo rirakandamiza. Iyo ibwirizwa rivuye ku gukunda riba ari ijambo ry'urukundo, iba ari impanuro y'urukundo, iba ari ijambo rikubyara naho wewe utobitegera ubwo nyene. Nyamba rero hari umuntu adukunda, yadukunze n'ubabandanya adukunda ni Yezu. Nico gituma atubwiye ati tuzigama amabwirizwa yiwe, sayaza atuvuna ibikanu, oya n'amajambo aza atwubaka, n'amajambo aza adutuma tuba abantu. Rero uwunkunda azozigama amabwirizwa yanje. Iryo jambo ntituritinye, turyinjiremo, turigerageze, turabe ingene ari ijambo riryoshe cyane, riryoshe rwose. Irindi jambo nobasangiza ni ijambo rijanye n'uru rukundo twazirikanye. Urukundo ntirugume gusa mu majambo nk'uko Yohani yabitubwiye mu ndwi yahera, ariko ruje mu kuri. Rero uko kuri muri ino ndwi nuko urukundo rwogufasha gutera intambwe, wegera umuntu wahora wita nk'umwasi, wegera umuntu wari warahariye ivomo, wegera umuntu wahora ufata nk'umusazi, wahora ufata yuko ari ikijuju canke ari umuntu w'igiharadabu canke sinzi. Ivyo ndabivuga hariho tra ishitse canke igiye. Ego hari urwamo rwinshi. Iyo ndabivuga uravye Petero ingene agenda kwa Koroneliyo. Petero yari umuyahudi, yiyumva mu idini ry'ikiyahudi, yakurikiza ivyo abayahudi bamwigishije, bimubuza kurya izi mfungwa, bimubuza kuja mu bapagani, mu batari abayahudi. Ariko amaze kwakira urukundo rwa Kristo, umutima wa Kristo muri Pentekoti, arashobora kugenda kwa Koroneliyo. Yari umuntu mwiza Koroneliyo, naho atari umuyahudi. Urumva arateye intambwe, aragiye mu wundi kuraba uwundi atari umuyahudi, kandi agaca atangarira ingene uyo muntu ari mwiza, ingene uyo muntu yubaha Imana, kuko Koroneliyo yagira ibyiza byinshi, mugabo ntiyari umuyahudi. Rero muri ino ndwi ndabatumiriye mube muri urwo rukundo rugufasha gutera intambwe ugana uwundi, mu bantu benshi utaramutsa, mu bantu benshi uvuga ati abo nabo mu wundi muryango, abo nabo mu bundi bwoko, abo nabo nabavukiye ahandi atari wacu. Uzogire intambwe, urukundo ruzogufashe gutera intambwe ugenda ugana abo bantu. Ica gatatu kijanye n'urwo rukundo, hariyo akantu ejo twasomye kumbure, sinzi urashobora gusanga hari umupatiri yakagarutseko, ngo Petero ashitse, ngo Koroneliyo ngo yarabaye nk'uwunama agiye gusoma ibirenge vyiwe. Sinzi ngene waciye wumva Petero yaciye avuga ati reka ndi umuntu nkawe, ndi umuntu nkawe. Ariko nimwibaze, hari mwene iyo migenzo, washaka wari umugenzo usanzwe hariya. Uravye nko mu gitabo ca kabiri c'Abami, ikigabane ca 4,
ku karongo ka 27 washaka umuntu yosoma kuva ku karongo k'umunani urabona Elize hahandi wa mugore yamwubakira icumba co hejuru hanyuma akamusabira akaronka akana, ako kana kagapfa. Uyo mugore aje agarutse kuraba Elize yarunamye yaragiye hasi. Umusuku wa Elize ashaka kumubuza, Elize aravuga ati mureke ni intuntu yuzuye y'umwana we yapfuye. N'umugenzi wari usanzwe hariya, ariko urukundo rero ruraza runyengetera niyo migenzo isanzwe ari y'urupfasoni, ariko usanga inyegejemwo akantu gashobora kutaba keza gotuma umuntu bigiriye yibaza kumbure ko ari Imana, yibaza yuko hari iteka asumbije, ugasanga abantu baravyinyegeje. Rero ni vyiza ko twubana, kakuramutsa ukandamutsa, tukitondera cane iyo migenzo y'ukunama rwose, y'ukuja gusoma ibirenge. Tumaze kuba muri Yezu n'ukuri numva umengo twosigara duhoberana ibindi tukagwana mu nda nk'uko bibereye aberana. Ukibuka rero ako kantu umuntu wese ndakabatekereye muri ino mw'iteka ry'Imana, twibuke ko turi abantu, turi biremwa. N'uwo bafise amatitre ameze gute, mu misa nagiye guhereza Vesterose hari umukirisu yaje yaraciye bugufi rwose, umugenzi yamuzanye acarambwira ati uyu mugenzi wanje afise amadiplome menshi rwose, ariko ingene wari kubona ingene uyo muntu yari asanzwe rwose. Rero twibuke ico tuba cose, twibuke ko turi abantu, dufata abandi nk'abantu. Ego cane, murakoze cane Pati. Ego koreko. Banywanyi ba Action Vibes TV, ikiganiro ni Pati ndakwibarize, kidufasha kumara indwi turi mu kinyenga ca Yezu. Gose cane. Mbere no gusozera iki kiganiro Pati ndakwibarize, hariho akantu nashaka kubaza Patiri kandi Pati, ariko burya iyo musigura urukundo mw'isengero ubwo muhora mwibuka ko ivy'urukundo ari akayobera bahinga? Turavyibuka rwose, turavyibuka cane. Oya ndibaza abasaseredoti bose baravyibuka. Ni ijambo rigoye cane. Ni ijambo rigoye kuko haraberanda batwibutsa ko nitwarangiza ubuzima niryo jambo umukama azodupimirako. Ego turavyibuka, nico gituma umuntu ari ukuguma yibuka aho ashinze imizi, kuko urukundo abantu bashobora kurusigura ugutandukanye n'ivyo, umwe wese akarusigura afatiye ku marangamutima yiwe, afatiye ku bimubabaza, ku bimuryohera, kwa kundi twabivuga ku nyambara. Ariko igikuru niyo umuntu ashingiye imizi, kuko urukundo novuga ni nk'icamwa, mu gifaransa ni nka sève, ico rutanga. Urukundo kuruvuga rutegerezwa gutanga ubuzima, naho vyoca mu kubabara, mu mpera n'imperuka urukundo, ikiranga urukundo n'ubuzima. Kugira rero ruba urukundo rutegerezwa kuba rushingiye mu mizi, ntiruba urukundo gusa mu majambo y'insiguro, mu kuvuga neza, kuko ukubwiye ngo ndagukunda akaca arara kuvunagura, akaca nta na kimwe bihindura. Rero biba vyerekana yuko umuntu adashingiye imizi muri urwo rukundo. Rero turabizirikana ko rwose, noneho jeho iyo ndose n'akanya ko kuruhuka, ndaheza nkaraba ingene abantu n'abandi bavuga urwo rukundo, baririmba urwo rukundo, mbere nkaja no kuronderera mu baruririmba ukuntu gusanzwe, kuko jewe novuga ni iseminari yanje ya mbere ntiyabaye iseminari zubatswe n'abapatiri, yabaye iseminari yo mu buzima busanzwe, iseminari yo mu biteramo, aho uheza ukaharabira ubuzima. Turihuta cane kuvuga ngo rujya ruririmbo n'ururimbo rubi, rujya ruririmbo, burya abaririmbi byinshi baririmba ivy'isi
barafise agasase kava ku Mana umu artiste wese rero uko abiririmba kose igikuru wewe nuko urukundo rwawe ruba rushingiye muri Yezu ugaheza ukaraba uyo muntu aririmba ibintu bishobora gutuma abantu bashwabaduka gutyo mbega akantu kari kanyegeje muri we nakaye rero nukuri ivyo biramfasha kuguma ntegera ko urukundo nakayobera abahinga nayo umuhinga nyamuhinga ni Yezu Kristo. Ego murakoze cyane ko tutahuza gatoya ku kintu c'urukundo. Ego ni ikintu kigoye cyane kandi tutahura ubutandukanye. Ego Banywanyi ba Axia Vibes TV, nyamba hari ikibazo mufise ntimutinye kukibaza mu rupfasoni rw'iteka riranga umuntu. Pati ntaco wogenda utubwiye imbere yo gusozera kino kiganiro cacu? ego cane yasino kibura ngira ni bya bindi bavuga mu majambo ndakunda kumviriza amajambo y'ikirundi ngo agasuni karugi ngira nico Iryo jambo ryambere ndaryumvise. ngira noba nihenze abavuga ikirundi n'abazi ico bisigura bazodukosora ego cane ubwa mbere no kwipfuriza pasika nziza aba orthodox bayihimbaje pasika ejo mbere nari nakizanye nk'igisabisho naranagihereje ariko sinabivuze ngira nuko hari ibindi naciye nteba ko bijanye na nevene ya mutima mweranda rero aba orthodox aho bari hose turabipfurije pasika nziza nukuri aya madini yacu ku gusenga ugutandukanye haba hagati ya twebwe abakirisu haba hagati ya twebwe n'abamusulman twebwe n'abahindu twebwe n'ababudiste n'ayandi madini menshi hari amadini menshi cyane nukuri tuze turavoma mu rukundo kugira ngo twakirane ndibuka narabaye muri Egypte byarambabaza cyane kubona ingene ko aba orthodoxe nibo benshi muri Egypte muri ico gihe rero ugasanga hari urwango runini cyane hagati y'aba orthodoxe b'abanyaegiputa n'abakatolika kandi bose ari abakristo twese turi abakristo none bavukanye b'aba orthodox aho muri hose pasika nziza no mu Burundi wacu mu Rwanda aba orthodox bariyo naho ari bakeyi hanyuma aka gatabo nariko ndasoma na gatabo kuwitwa Monique Marie na n'udutabo agendara twinshi tumeze nk'amakete ikete yandikira abapfunzwe les prisonniers n'abantu les isolés tuvuga ati bashizwe ukwabo bonyene ku isi yose rero muri iki kiganiro kidufasha kuguma mu mudiho w'iteka n'ukuri twibuke abo bantu baba bari mu busho baba bashizwe mu bibanza bya bonyene bamenye yuko hari abantu babibuka mbere atari mu majambo gusa atari mu bisabisho gusa ariko no mu dukorwa dufadika irindi jambo uyu munsi nta koti nari nambaye ariko shitse hanze nsanga hasuye kuba kabeho ariko karibesha kuko ca gihe bita ete kiriko kirashika cyangwa bita ete kiriko kirashika rero kera tuciga i Burundi batwigisha ibintu by'ivyese je ndakunda ibintu by'ivyese cyane baravuga ati muri ete ngo yishitse ngo inkundo zirasambuka ngo kakazi izindi nkundo gira na hakazuba kaba gakaze gose Ngiri ico cese muzoheza muzokidushikirize pati. Yego none ndipfurije ete nziza abantu bose ariko nukuri bagume mu rukundo rwa Kristo aka kazuba kadufashe gutwenga kadufashe kuryoherwa ariko nikadufashe guhemukira abakunzi bacu abari bo bose hanyuma reka nkeze abantu bavutse uno munsi
hano mu gisagara ca Sala umupfasoni yitwa Gloriosa sinogenda ntamwipfurije amavuko meza. Umupfasoni yitwa Amandine biraryoshe cane, birahimbaye ubuzima, ariko mu buzima harimwo no gupfa. Meze mpoze abavyeyi babuze ikibondo amaja Stockholm c'imyaka 6, mbere n'imbere y'ukuza ngaha twavuganye numva ari abavyeyi baremye, none ego ndabahojeje kandi mpoza abantu bose babuze. Nkaramutsa cane umuryango wa Metusela na Hasheri bari mu banywanyi b'iyi televiziyo. Ejo haheze mu masaa 10 kuri Monsiyo barahereje inkuka y'ugukenguruka Imana yafashije Rachel akibaruka neza. None nukuri ndakengurukiye abakirizi, abaganga, abantu bagira neza bose ubuzima bugashoboka. Ngakeza n'uyu muryango wavuze uti reka dukengurukira Imana muri ino ndwi. Rero ntimuzobure ico mukengurukira Imana, kuko biratuma uru rukundo Yezu yadusabye rwongerekana mu mitima yacu. Ego murakoze cyane, turakeje abo bavyeyi ego bahimbaza ubuzima, kandi turahojeje nabo babuze. Ego aha niho dusozereye ikiganiro Pati Ndakwibarize. Kaze muri benshi mubandanye muba banywanyi ba Action Vibes TV, mu guftonda kuri sabone, musangize ikiganiro inshuti zacu, abagenzi, dusangire uyu mudiho wo guhana iteka. Gira iteka, gira huba wubahwe. Naho ko wa mbere uza umundire naho warusozereye, kandi kumbure utunota twarenze. Nari nababwiye ko nariko ndasoma icese kuguhoberana mu Gitaliyano, kubera hariho abanywanyi nzi ngaha aba Action Vibes TV bategera ururimi rw'Igitaliyano. Nitwagaruka mu ndwiza nzosiguramo utujambo dukeya, ariko mu nkundire ngende ndababwiye utujambo nariko ndasoma kuvyerekeye guhoberana yambi mu Gitaliyano ni abbraccio. L'abbraccio dovrebbe essere prescritto da un medico. Yambi yarikwiye kwandikwa n'abaganga nk'imiti batanga. C'è un potere di guarigione nell'abbraccio che ancora non conosciamo. L'abbraccio cura l'odio, guhoberana biravura urwanko. L'abbraccio cura il risentimento, guhoberana biravura inzigo. Cura la stanchezza, biravura uburuhe. Guarisce la tristezza, iravura umubabaro. Quando abbracciamo, allentiamo le tensioni, lasciamo per alcuni istanti le cose che hanno fatto perdere la calma, la pace, la nostra anima. Quando abbracciamo non siamo sulla difensiva o lasciamo che l'altro si avvicini al nostro cuore. Le braccia si aprono e i cuori si accolgono in un modo unico. Niente come l'abbraccio, nta na kimwe kiza gihambya yambi. L'abbraccio Dio ti amo, yambi yukugira ati je ndagukunda. L'abbraccio di aiutami, yambi yukugira ati mfasha. L'abbraccio di che nostalgia, nari ndagukumbuye. Abbracci semplicemente, abbracci guhoberana gusa atanico uvuze. Quando ci abbracciamo siamo più di due, siamo una famiglia, siamo progetti, siamo sogni possibili. E l'abbraccio dovrebbe sì essere prescritto da un medico, perché ringiovanisce l'anima e il corpo. Ati yambi ituma n'umutama asubira kuba umwana mutoyi. None nakabipfurije tugire Kristo. Urakoze cyane Pati, urakoze cyane kuri aya majambo meza musozereye ko. Ego banywanyi ba Action Vibes TV,
tuzoba dusubira ku munsi wa mbere mubandanye mugira indwi nziza bye 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 bye